ariko mutima uravye guhera hasi dirizi ndagusavye ngo urekane ngire yiyambariye simple cyane nta birefu why kubera iki watoye style mutima igituma nambaye uko ico mpa agaciro jewe si ivyo kwambara. Yes, wakozi wa Isaac TV, welcome. Turi mu gikorwa kidasanzwe cyo gutanga ama award awards zitandukanye ziko ziratangwa. By the way, Ndimbati aheje guhabwa agashimwe k'umukomedien mwiza muri East Africa, umukomedien java mu Rwanda. Ariko entretemps niwe yahatanze award kuri mutima yatewe iteka yatowe nk'umukomedien yakoze neza cyane muri 2022. Mutima ndakuramukije. Murakoze cyane. Meze neza. Turashima Imana. By the way, turamenyereye ma award iyo haba ama award usanga abantu baza babereye ro nkine abagabo bameze bambaye nk'aba PDG bambaye nk'abantu ariko mutima uravye guhera hasi dirizi ndagusavye ngo urekane ngire yiyambariye simple cyane nta birefu why kubera iki watoye style mutima igituma nambaye uko ico mpa agaciro jewe si ivyo kwambara ico mpa agaciro inyuma y'ibihe ndimwo nico gikomeye cyane kurusha uyu munsi. Umuntu afise amahera nta kintu nakimwe atokwambara, umuntu afise amahera nta kintu nakimwe atogura, nta ntamwe atoba. Rero inyambaro biri mu bintu bitancereza ariko mfitiye ubushobozi. Ego mwavyumvise ati inyambaro sivyo yitaho cyane ahubwo yitaho cyane iki murimwo nico ashaka gushikako. Mutima aho nyene reka tugukeze uje guhabwa agashimwe kadasanzwe nk'umukomedien yakoze neza cyane muri 2022. Action wibaza ko wakoze 2022 itumye ushika kuri urugero wibuka fast wakoze byinshi ariko ikintu wibaza ati yari akantu nakoze karakora ku mitima abantu benshi kubaraka katumye wanashima babana bagushimira kubaragahe mutima. Ico kibazo nibaza ko cyo kwishura abatanze ama award kuko nibo bafise ico baravye. Ubundi bwo ngerageje kuraba nta kure ndashika nta bintu special ndakora usivye ubuntu bw'Imana. Uno munsi uravye mutima akagenda atera intambwe amatwa asumira waruguruye ni hoteli na bar sinzi bar hotel sinzi ibintu nk'ivyo ariko why mutima ukunda kunyegeza ibintu vyawe bigenda buke hasi udakunda kwiyerekana iterambere ryawe intambwe zawe no gutinya abantu nka bya bintu bivuga dutse abantu ni babi canke bya bintu bivuga uti no niko style yanje je nka mutima nimere. Oya je barambeshera keshi vraiment nta hotel nduguruza canke bar. Oya gusa kintu kimwe nzi nuko ndi umupapa ndubatse. Ego. Nice. Award nk'izi kuri mutima zisigura iki? Award nk'iyi kuri mutima zisigura. Nibaza ko award zishasha kwisi kandi sindi wa mbere azirose ndi muri beshi. Gusa ico nshima nuko ibikorwa vyanje biriko biragera ku ntambwe bikaguka. Nico mbona no shima gusa naho ico kavuze ni nk'izindi sindi wa mbere kwisi gusa biranyereka yuko ari intambwe. Yego. Mutima ni iki wemereye abantu rero bagiye kubananya kubakurikirana mutima kuko bumva babananya bamukurikirana nyene amaso y'abarundi n'abantu muri rusange ni menshi cyane ari kuri wewe abantu babananye bitegeki kuri mutima. Jewe nta byinshi no sezeranira abantu kubera kwisi ntituhateba kubera ko ibi byose biza bitubako tutabiziga ariko ikintu kimwe ndisi ko isi zotumarira n'urufu. Rero mu mwanya ntaramenye igihe canje sigaje ku isi canke nzomara nta bintu byinshi no kwizeza abantu kuko kirazira kwizeza abantu ico utari ico no bwira abantu no kubashimira kubera inguvu ufise nibo banshigikira nibo bansengera bantera intege nibaza ko ari byo bikenewe cyane. Mutima nitukubaze byinshi na cyane kubera uri mu birori uri mu kirori uraryoherwa reka ndakwifuriza amahirwe masa maze ndakwifurize n'iterambere muri murakoze Imana irushirize kuborohereza namwe. Yari mutima tugende mu bindi.